akamvumbura mu cumba namwe murakavye rero nk'uje usanga nambaye ukamvumbura mu cumba nce ndagukubita ndagushoboye umara ndaguhoye ubusa kwiyumvamo kuja kudanza restaurant nibaza ko ari nk'akazi namwe udakiza kesengero gukoroka namwe urabizi ko ikidutunda n'amafaranga tuja kurondera amafaranga duhangayika ko amafaranga wewe unyumviye impuhwe tihetora genda uraruriye turabona kuja kuza BUJA TODAY TV amerereye hose mwiriwe mwaramuse bwake igitondo ciza ivana naho ndazi ko BUJA TODAY TV muri kukina muri kwisi yose ndakubwira ati uri hose ukaba umeze neza ushima Imana umuriwe nabi naho wizera Imana byose birashoboka ko byose biva ku Mana ni Simon Proband kamati kumwe na Egide niwo muntu duha amasanamu ameze neza cyane uno musi ndi kumwe n'umurundi kazi ni umurundi kazi mwiza asa neza yambara kaberwa nibeze ko kabisa nimba usanzwe urorera ibikorwa canke filime ndundi uyu muntu uramuzi yo bija hose kabisa kabuta muzi naho ukuyamande ndi kumwe na Ornella mutoni canke amazina atandukanye ma filime atandukanye twarukana kera Ornella uraberewe cyambere na mbere nibaza ko ntari ko ndashikuza vraiment mvuze ko uyu muntu aberewe Ornella ni bon ndashima Imana twarukana kera cyane bari waramevye oya je sinobahe bakinyi ba filime gusa mba ndiko ndabaraba mba ndababona tu aho ni sawa ahubwo niwe wameshe oya sinabikora nakuntu nakubwe nohera ngo ndaguheho nivyo shoka oya je ni yaho mpeba no guma ndakurondeye mva ntivyo ukunda kumpeba umva ko taho no gusigira mani sheme uyu n'umukinyi wanje nemera ariko arakora neza Ornella ku mazina navuze nizire ko ataho ni henze oya nayo nyene ni amazina nahawe n'abavyeyi yego ari numva ako kantu ka mutoni bakumva umengo uri umunyarwandakazi uri umunyarwandakazi oya ndi umurundi kazi gusa nisanze ariko nitwa niko abavyeyi bashimye kunyita mutoni nkunda kuyumva ku banyarwanda cyane gusumba nanje niko nkunda kuvyumva ariko hariho n'abarundi benshi bitwa ba mutoni benshi Ornella uyu munsi twari gukorana ikiganiro utarashika nkaho novuga ushitse no munsi urugendo rwawe kuva utangura gushika uyu munsi urubona gute canke urugereranya gute turafati utangura umunsi wa mbere waje kuri plateau ugiye gukina vraiment ndashima naco bitwaye na nico bibaye gusa urugendo ruraca rurerure naho ndashika naho ndishitse ariko noneho naho nahereye ingirasiyo nk'irisenzi niko nabivuga niteze rero nuko bon iyo ugiye mu gikorwa ushira Imana imbere ugasaba Imana ati Imana niba ndiko ndakora bino bintu ndabikunze nawe unje imbere abari wewe ivyo nkora abari wewe basi ubigaragaramwo cyane rero maze ndibaza ko Imana n'umuvyeyi maze kwisaba ikintu iragufasha kandi Imana ifasha ubifashije maze kugira ibikorwa kaje nasenga bon bisigaye no guheza gego rero nankeka tuzogera kure inshallah umusiramu kutitandiye sindiwe nagira ndagufata oya sindiwe bravo sindiwe gusenyere ukavuganira ntaco bitwaye cyo bitwaye tu nibaza ko ari bisanzwe Ornella vision yawe gitangura kuza gukina filime yari yahe hamwe mvuga ati ntumbero yanje muri iki kintu ngiyemo niki ngitangura ikintu cambere nishuhiye kwa ruguko kuja muri filime ngagaze don yanje nyine nuve ko ibintu nkunda nakunze kuvana kera naho ndabikina mu rusengero ibintu nk'ibi ibintu nakunze kuvana kera ko ndabirimwo neza basi ko no vyinjiramwo nkaronka basi n'imano basi impamvu yo tuma ndavyinjiramo naho ngeze ubu naho nifuza gukora nanje ivyanje umwana arizwe neza no gukura gasohoka bon nanje shaka gukora ariko n'abantu bamwe mva muri filime bakubwira ati je mva gusoma ngashaka gukina canke shaka kubonekana byitwe ko ndi umukinyi wa filime ico kintu menga nta vision ndende birimwo ngaho mva menga nanje ibintu biba biri hafi
ariko nyene umuntu wese bafise ukuntu ikinacumva jere numva ashaka gukora nansiguro ni gukora gukora uviza iki ariko kuvuga ndiko nkora mviza amahera mviza amenyekane mviza abantu bambone canke ndiko nkora for business. nibaza ko ari nk'akazi nta mwuga udakiza kesengera wo kuroga nta mwuga n'umwe udakiza nimba ikintu igifasha nk'akazi kirakubera akazi ikintu gifasha nko kuryoherwa uraryoherwa gifashe nyene nko gukina ugakina numva rero je numva no bifata nk'akazi. Ari mutipe rero kakumbwira ati jewe twagize timu y'umuziki nije nasohora inoti mu iyo timu ariko rero abatipe twari kumwe n'ababaje vize bafise mu iyo muziki bambwira ati je kweri ndiko nkora kugira mvume ndabe yuko noronka abademu umutipe araga none je kweri nokora gute ndiko shiramo amafaranga mu mufise vize yo kuronka abakobwa mvugisha mu isiti mwanya wose ko ndabashaka ubwo nawe nta kantu ko kuvuga ati menyekane bambone canke indi vision indi iri pembene yuko ko barakazi wari ufise. Oya yaho no ndiko ndakora kubera amenyekane. Oya wapi none uzoronka amafaranga utamenyekana? Ndiko ndakora kugira amenyekane mbone ngo banshime ngo nje mu bademo ko je ndumu no canje ku basi ndondera abagabo canke iki no sidiri wapi Abere yareka kuvuga yuko abakobwa benshi bakinisha birangira batwawe n'abadiaspora kandi nawe ukaburi muri timu ya Bere we ntabwo bagufitiye yuko nawe ushaka kuzomenyekana ukabura hise none babatwara gute cyenda je sinzi ko babatwara cyenda sindabona ukuntu babatwara niyo mpamvu bica bincanga sinavuga ukuntu babatwara nimba none basi ari umukobwa nyene aba yaremewe kuzorongorwa agize wo bashima nimba bashimanye no mu diaspora canke n'uwundi bakajana numva ataco bitwaye atari ko ari dandaza avuga ngo gojanye n'abari ashimanye n'umuntu bakabana numva ataco bitwaye ega nuko babana canke bagashimana no mu diaspora kaya mubonye muri filme ya Bere nani nica oya mugira mubeshe nani nica oya si icaha ariko urumva ataraja mu iyo filme ntibari bwamubone ntibari bwamushime ugasanga yarakundana n'abana bo ngaha nyene akabanka ati je ifise vize yo mu diaspora gacavuga ati nge muri filme ba mu diaspora nzomuronka zombona ja n'abagabo n'aba diaspora gusa kandi ikindi ayo je biru ibintu ngiye numva menga biri mu akantu katari sawa mugabo vyongeye ni na sawa none bashimanye ni sawa sinibaza rero ko kandi si abakobwa ari muri filme batwagwa n'aba diaspora gusa beshi ni ko abantu benshi ushobora kuba tudinanye badakina filme atari abaririmbyi atakina kimwe kigaragara bagira ko bafise aba diaspora batwarana benshi kandi hari n'aba diaspora mushobora kumenyana mudahuriye muri filme none nabo twakuranye bashobora kuba baragiye hanze saba diaspora ya beshi nuko tubona bamaze kumenyekana birangira barongo bagatera bayigira hanze batagiye hanze naho usanga barongore wina ariko naba diaspora nyine kandi wagerageza kuroga sanga ataraja muri filme ntibari bamuzi ntibari bazinanye naho umenyerera hatsitarira na numenya hezagirirwa mugasi numva ko hari umuntu yohava aza muri filme arico kimuzanye vraiment ariyo target ese uciye umubura oya yo target sidiri n'inzira y'Imana ukuri sidiri aramubura basoga kurayo kumenyekana mba ntuhomba byose cyangwa utavuga amafaranga babushira amafaranga imbere baje dukora nyene turonka amafaranga uvuga ati nimba ndiko ndakora no munsi ataco ndiko ndaronka ariko ejo nange kanzo nzoronka rega inangiragoye kandi gukora ni no kudandaza ugiye gukora uhitamo guhomba no kunguka rero no muri filme guhomba no kunguka biriyo yungutse mu diaspora kivyaki none je no kuno bivuga sinzi nasiguro je singunda gushira imanza n'abantu nakuru nakumwe bishimaniye je no bihagararamwe ngo kujya mu ngo umva hari n'umuntu boshimana no mu diaspora bagatwarana bakakuca ngo nico cyari cyamuzaye ngo niyo target yarariko ya siyo target just navyibaza ni ibintu bishika abantu bakihuriza n'abadakina amafilme baratwagwa n'aba diaspora je nibisanzwe
umaze kuja muri iyi game ya filme nize challenge cyane nize ntambamye maze kubona ziri muri iyi game nyene nizobura ariko nzihari je zonje intege iyo ndiko ndakora ikintu nkunze jewe ubwanje ni gake gacira ikintu kimbabaje canke kinci intege kuko sino mu buzima bwanje sinkunda no kubabara ikintu cyose ndakirengera nkumva menga nkagifata nk'igisanzwe kandi cabaye kaye cankomereye kugira nikingirira ingaruka mbi rero naco mfise novuga muri filme norinda kuciyumvira bisiko ko tagihari kirankomeretsa ngo mvuge ngo ndiko ndidogera naka canke ko ndindogera abantu abo turi kumwe je tubanye neza gushika ino saha urumva naco nidogera vraiment ndashima Imana natuka vraiment unafurahi sana okay muri timu yanyu mubanye gute mugihe rego tukubona twakutanga tukubona kuri abere kupostinga mu nyuma murakinana nta bantu bashaka n'ukuntu mukinana na abere havuga ati Ornella na abere harimo akantu barabivuze ahubwo vyaravuzwe ariko sinavyo kuko si abere nyene dukinana si abere wanashimaje tumaze gukinana turi umugore n'umugabo menga rimwe none ko kare baciye yumvira cyane Dani twakinanye turi umugore n'umugabo kenshi ngene kwazwe hari bisanga Dani kenshi twakinana tuzirana dushwana dusesekana kubuyi tugiri ngene mawe batashaka kuvyumvira ariko ko yabere twakinyemwo je aho twahuye ndumugore wiwe twahuye ari rugo gwiza pembeni naho hari urundi rugo rubi je twa tubanye mu rugo gwiza ngene mpamvu bace bagira birebire mugabo nabirenze sinomva igituma babigize birebire n'abandi barakinana abagore biyo ko batabigize birebire sinzi rengira babonye isana misanete hari babonye isana misanete sugar dad ndayirimo sindayiraba neza kweri ndabe neza kurimo Pastor Mbaruso nayo ndayirimo gato kubera iki gato kubera gihe Pastor Mbaruso atanga kwishotinga je nari mu bitaro sinafise umwanya wo kuriboneka mu matonage bicaye bangombwa rero ko nzoboneka misigi bikaba ngombwa ko nkina ko gato Ornella uri kuraraba ni filme nkubu ashaka kuba ikintu Ornella dusanzwe tumuzi n'umuntu mwiza muri filme umuntu ariko anakuraba vraiment arabona yuko umenga nta nibibazo bifitiye ariko nkubu agashaboneka nk'ikintu cyo mu buzima bwawe busanzwe kikaje habona baba bakunzi bawe canke baba fans bawe bagukwikena bakakimenya bagashabagereranye uko bakuzi nuko bakubona bagasanga gutandukanye na cya kintu cabaye cyo muhira cyaje byakubaye ko cyo buzima ubayemo mwisite ugera gute ubuzima ubayemo kugira ntibujya public kuko uko public kuzi kuba gutandukanye nuko uri muhira canke aho ubaye je sinibaza ko bitandukanye sinzi kwihisha nimba shaka gutwenga ndatwenga nimba shaka kuvuga ikintu ndakivuga iyo bibaye ngombwa ariko kuko ari gihe biba bikenewe no guhora biba bikenewe canke no basi no kwihisha biba bikenewe nta kintu na kimwe kitaba gikenewe muri ivyo bisuvuze mugabo nibaza ko atabirenze vraiment birasanzwe kandi umuntu w'imbere n'uw'indani kenshi biraba bitandukanye sinivuze ngo iki ariko ndazi ko rero sinabirebire sinokivuga nabi ariko siniyizi nabi wowe izi nabi hoho bivuga oya novuga ati guhora navuga ngo guca imanza no kwimana ariko siniyizi nabi none wowe nzi nabi gute bigaragara sinabivuga bosha bakwanka bande honya ngose ngonyanga namuna kundwa na bose kese uhindutse amafaranga cyangwa uhindutse ikindi kintu namuna kundwa na bose nico kunda ni imana ari imana nikundwa na bose jewe kubera iki urumva nuko kuntu nk'ubu hogira ikintu kiba kuri Ornella atari ciza abantu hariye bagacatanga gucira imanza twakubona umengo uri umuntu muzima wiyorobeka kumbe sikuri undi ndi muzima napfuye rukundo usanga umuntu ari umuntu muzima umutima mwiza umuntu ahuza n'abantu ico kintu kibaye kiba gitandukanye n'ivyo bintu bagaca batanga kumbe yiyoberanya
mashitani kwa journalist bene kwa ivuga itsu dibikabi ivyo bintu nibgasha kandi barazi ko n'umuntu ashaka kuremera iki akakuremera ikinyama kigafata urabizi guhora no kwiba ariko n'ukuri gushobora kubaho kw'ivyo bintu kushobora kubaho kandi ukuri nako ni kwiza kumenyekaye none tugire gute ko atakurama kudapfa ariko ntumva ko kumenga mukwiye kwigengesera kugira ntagire udukosa tubabako kugira duhave ducanganya public bakurikira n'ubuzima bw'umusitari buranagoye kunyegeza navyo urabona usanga buri hanze uraho ibintu vyiwe iki gusa nyene nawe nakundi niduca imanza kandi nawe kumenga umumi none ko wabikomeje bimeze gute ni diri ya urumva ndiko shaka kugira ejo ntihazogira ikintu twumva kuri Ornella usange turamwase kandi yari umukinyi mwiza twariko dukunda ngufise gahunda yo kunyanga niyo gahunda ko atari nziza oya je nta gahunda mfise Imana ishimwe ko ufise rero n'abandi nayo bafise kumva kunyangisha abantu n'abandi nayo bafise oya rega bokwa nka kubera ico buba bumvise canke ico bacabaye canke uba wakoze nohindura ariko nohindura oya gusa niwe navuga ati ugomba kwigengesera nyene kugira ntazogira ikintu gituma niya inangishwa n'abantu ni ngombwa yo ni ngombwa vraiment senga cyane tubisaba n'Imana turinde umumvurije kukubona tukavugana ni Ornella akina neza bana n'abantu neza nako abasa neza tumubona cyangwa akina neza ariko asanga muhira sha uratera induru oya uzubaze ko dushaka kubazishwe ana naho wogenda mu rupangu kabaza hagiye bona kubwira ko no kuvuga navuga hari kenshi nk'abantu taramenyerana hari harabibaza ngo ndagayana ko bingora kuvuga nyene kuvuga ariko umuntu umenyeranye turaganira vraiment turatera inkuru Ornella riko raraba wihaviziye nko kuvuga ati mu myaka 2 je kuri game ya filme je kabisa nzoba ndaha aho nshaka kuba ndi naho nzi kandi naho mbonesha amaso nimba ari nahantu mbonesha amaso vraiment ibintu byaba vyoroshe Imana ko yatubwiye none tugume mu mirimo izo dusange mu kazi kose none gute itongeza hano kure nashaka kubonesha amaso nimba nzoba ko ndiko ndakora rero aho nifuza gushika ni Imana yavuze zo dusange mu kazi Ega ivyo bintu biragoye vuze ngo yavuze byo kusange ku kazi ikaca yongera ikavuga ati tigurisha ibyo ufise byose unkurikire ikajange kavuga ngo udakoze nakaye none umaze kubigurisha byose ukamukurikira uzoshujya gote birasovye gusa nyene no kugaragaza kwitondera ry'amabwirizwa tukagaragaza gusenga kitugoye n'ikituruhije tukakicirereka Imana ubundi ho tubigiyemo birebire tadusitara gusa Ornella ko usanga umuntu afise vision avuga ati je kabisa nyuma y'umwaka ndi muri aka kazi nzafise umuduga nzafise parcela nzobamaze kugera kuri ibi nibi we nta kintu vizo uvuga ati je kwera uyu mwaka ni wahera ndi muri aka kazi nkuko ugitangura hari ata muntu numwe ari kuguhamagara uzukine ariko uyu munsi akaba guhamagara ikindi kintu rero wumva ushaka kugera ko mu ndi mwaka ugiye kwiyongera ku uyu mwaka uheze uri muri game ikintu ushaka kwiyongesha gukora usanga ushaka gukora ninamara gukora Imana ikaba ko ndakora izohezagira imirimo y'ibikorwa vyanje nimara kumezagira ivyo byose kuravuga bishobora kubamwo n'ivyo naziga bikabamwo kirazira rero ko no kwiharurira ngo bizogenda ukunye ko navyo nzi hani gihe jo bwoca nakiriho canke bwoca nahebevye byose birashoboka rero gutanga no kw'Imana no guhezagirwa no bitangwa no haraho Imana rero niyo iri imbere muri byose kandi ngiye kuzobimfasha nagira upanga namwe ndabafise abantu abafana mushigikira nagira upanga ukavuga ati business plan niyi Imana izohezagire ibimpanze bizobe Imana izohezagire nizo ndabwo ngomba gukora ivyo wanje ibihezagire bigomba kuba bihari akabati niki Imana irabizi ivyo nkora irabizi yazi ko ndumudandaza yazi ko ndumukinnyi w'amafilme
gute none nzobiwe hari meza gira hose habiri ntabwo mburenganya Imana kandi Imana ntibikunda urumva ibinyibukizo bijya mu komedi yo muri Congo Jasa yavuze ati nani abazungu barakora cyane umuzungu ase play ibintu ategezwa gukora ariko aravuga ati yumva bavuga ko yavuze ati basumye bafashe ijya verse ivuga ati munyasitumika sikule lakini mweusi tukamategari ya kusema utaishi kwa imani utakula kwa imani niwe nawe nishifatirako Jewe kwa kwanje no kuhora ntumva vya bintu ngo utakula kwa imani utaishi kwa imani utakuwa tajiri kwa imani no gukora biba birimwe none nk'ubu no mwicara mu nzu nonzwe ntuhoraho Imana nitanga vyose Imana nimushobora vyose ninanigwa nigira iki ndicaye sindiko ndakora comena ndayikanyishira mu ya nivyo ukunda ntuka umuntu arakora Imana ikabona kumuhezagira Okay, Ornella hari akantu ndabaza abakinyi ba filime benshi wewe mu buzima busanzwe twese filime musanzwe ukora iki kindi ndandaza ibirato by'abahungu by'abakobwa abakobwa n'abamama udandariza he muri ville natwa mu Gatoki nimero zingahe ga nk'ubara mukunzi wawe canke umuntu agukurikirana ashaka kuvuga ati je Ornella kunda mukunda ngiye muri ville kugura karato nta handi hano nogurira notera ntumberewe turabahe kaze mu shop 13 muze mudufate mu mugongo twahurira kuri filme gusa kuri YouTube gusa no muri byo dukora mu buzima busanzwe mudufasha mu mugongo nabyo byo bavyiza turabahe kaze rero mwahumvise ni mu gatoke hepfo ya biri parallel na BCB voilà nibaza ko muca muhabona turafite programme yo kutuza turasanga abakinyi ba filme ndundi kukazi aho bakorera dushoboye kwerekana ivyo bakora tuzoza kubatembere karibu cyane urumva harimo n'akapublicity kubuntu tuzoza kubatemberera twereka abakunzi banyu ivyo musanzwe mukora nk'ushaka gusanga ari ndazo strato twiza tuze kugurira na madame sheri wako oya je na madame musheri mama omwe naho uzomufasha mugo nazo mushoreza umufasha mugo ushaka gusanga ufise bya birato by'inkumu gasanga mama byo mugora kwambara mo nivyo abamama nazobura kandi ubu mufite inkumi gute biravyanze ko inkumi none nk'umama kubera kwambara high lace ibyo mama wawe kwambara navyo birahari usanga ari mufise tujya duhotaro mama nawe tujya natwe yoshobora kwambara acambara se yasuri hasi ashoboye kwambara aho shaka hano nzoze konshorera abantu barabakera barabakera none kuko urumva kuracenga uburyo bwose bushoboka kugira nyene bumve ko bidakunda numve ko bidashoboka yanzo kugura nanogurira mama nogurira sister none wumva aho rero cyangwa nkagurira madame nkazobibika nyene nkamurindira kaza naraboneka nuzoza muri kazoza ukabura mugura kabarabika nabagura nimero 39 yambara 40 bizocegenda gute zoza ndusha ntongoza wa 39 aya bizogucanga bizakugora ni wajya gutongoza urabikire bizabaye kugora izayiba nukuri zabusanga umuhura bose ibirenge bihushaye usanga birangiye rero oya nzoza mpima nzajana imetero uzangena na kametero je maza kubaza ati sister je naho ndagukunda ati wa mukobwa je naho ndagukunda wambara nimero zingahe oya uhera ku mudamu ahubwo ugahera ku mukunzi maze kuronka umukunzi ugasubira ivyo bintu nagace cyane kuzobuhari nzoca ndakubwira ati yamara je narose umukunzi w'inimero 39 urazifise yego aho ni sawa rero aho ndagushigikiye nago yakukirato vraiment bon no gusa none ko wibagiye abagabo sinabibagiye kusanzwe jewe n'ukuri ivyo bintu vyanje mu mutwe by'abagore suba ngo narabibagiye nivyo vyanje mu mutwe nivyo niyumvisemo ni nkuko nari kwiyumvamo kuja kudanza restaurant sinimve mu byo vy'ibirato nari niyumvisemo ivy'ibirato by'abagore vraiment sinabibagiye ariko imitani yagwira nzoshiramo nabo nonderere hose urumva nkaho n'abagabo rega bakeneye nabo kwambara utuntu twiza
iby'abagabo birasaba imitahe miremire gusumba iby'abagore. Azi ko abagabo biba bizimvye. muca mugura twa make ariko duhera vuba. Yego uca twama mu isoko niko bimeze. Ni okay. Nize tuzoza kuritere kabisa dushike ahantu mwesanzwe mukorera hama uri kuraraba filme series KUKI BIBA n'izindi filme ugenda urakinamwo uzigereranya gute canke uzibona gute ko zitagenda zinganya kumenyekana canke kurabwa ubwo ntiharaho ukina neza handi ugakina bisanzwe. Oya nazirabwa ko yajeho kubera ko wumva ibintu mbajije ngo araho zirawe unasitara ngo nubwo haraho ukina neza n'udakina yaje hose ni neza kandi hajya na filme kugira irabwe nyene si ibintu umuntu yikorera. Aya birashika nyene ugasanga abantu bayikunze ikunzwe n'abantu. Nazoba ndiko ndabona numva kazi bari karansitaza. Okay. Ornella dusana baheraheza uri kuraba filme ndundi ahantu igeze n'ahantu yari itanguriye ubu bibaza ko ari iki coba kugira tugere ku rugero rwa Tanzania, Rwanda, Kenya canke ibindi bihugu. Basho nuko dukosenyera ku mugozi umwe vraiment tugakundana tumaze gukundana nanke kare kutazogera kure. Haburi ki dukundane ko beshi bavuga ngo dukundane kandi umwega kwano ko gukundana karakantu gatoya gasanzwe. Ukundo bavye ngo ingabire isumba izindi zose. Iyo ngabire yoronka abantu bose. We ntayo ufise. Ndi nayo cane. Niyo mpamvu jata n'umuntu ufitanye beni amakimbirane. Hari murumva afite beef ko turashwara. Inde. Yo inde. Sinamuvugira ngaha. Sawa umuntu rero afise ikibazo. Uzanga gifise wewe. Oya ni wafise ikibazo kubera cenda amahoro menshi mu mutwe ndera nta muntu nzi dufitanye ikibazo mu bantu dukinana jewe. Nimba ari hari rero afise ikibazo. None nimba ari avyumvira canke bimuza je atangorane fise. Umuntu uko afise ikibazo nta nuhari we n'ivyo. Nta nuhari. None urabizi reko witera amashugwe. Ndayiteye ko nawe urabimbwiye atarabimbwira ubu rero. Ari umuntu akwanka ntabikubwira. Afise ikibazo. Canke wewe wamwanka ntabikubwire ko yamenye ko mwanka. Ne hari umuntu akundwa na bose. Nabikubwiye no tukinatangura. N'Imana nikundwa na bose. Ije gukubera iki? Akantu gatonye imbere y'Imana. Uburenganzira bwiwe. Ego birashika gusa hoko gwikirere kugira twumvane mu gwa rukundo nyene nk'abantu bari muri game bari mu kazi. Ivyo reka by'urukundo je sindavuze ngo mvuze ngo naruhari. Nawe uranyereka urukundo rubi canke ruki. Ko ndabibona rurahari mbwa benshi nko babivuga nko batanga bivuga ngo biki. Harava ko ataruhari rero je nibaza naho rutari ko ari kwa kundi umuntu abasa n'uwanyereye. Kandi wanyereye agacumbagira gushaka kugororoka nibisanzwe birashobora guhera. Rero je nibaza ko twogondana nkazogera kure kandi filme ndundi aho yahereye sihigeze. None ico tuma tudatera imbere bikagenda nkuko cyo bari giki. Bizogenda neza. Tero ndakwizera. Ngorera mu kwizera gusa. Kandi Imana yavuze ati nawe uri kwizera kungana na kabutu kasinapo ubwira igiti va ku musozi uterekwe mu nyanja. Nuko nyene aho rero biraheza kwizima nawo bizi. Nimba n'abandi bafise kwizera nko kuzoshika kure. Topfa gukora gusa rero gacavuga ati abantu bubu mwishwe no kutizera. Caje ndizera. Nuko nibiye bintu wizera. Ibintu byose nibidakunda ndavyizera umwana menga bizokunda. Nuko navyo wizeye vyase. Zoreka gute. Ariko nizeye ko bizokunda mu minsi y'imbe. Niba vyase muri no cyangwa mu yindi minsi bizokunda mu yindi minsi. Imana imbere. Kweki bizokwana Imana izoyikora. Ego reka twizere Imana. Amen. Twizera ariko dukora. Imana yavuze ko ifashije. Aho nari kuraba abakobwa n'abahungu usanga umenga ntibakora ku rugero rumwe. Wibaza ko babuze iki kugira namwe mukore ku rugero nyene rw'abahungu. Jise
ntiba ntahure nabi ushaka gusanga nk'ubu umujene w'umuhungu wa 25 n'umujene w'umukobwa wa 25 biba bigoye kuzosanga abo bantu banganya amahera ugiye kure gitigiri nyamunini cenya mwinshi uzosanga abajene b'abahungu aribo bakora canke ashaka kuronka uburyo ariko kuri igitigiri cy'abakobwa bafise ya myaka uzosanga bobo beshi badakora canke amafaranga ari make bibaza ko biva kuki kumenga ni kwisikozi Ego mamindura isuku iko yuwazi yazize oya kuko umukobwa avuze ati genge gukora akazi kariko kose cyane naje ndondera amafaranga kujya umunga yarondera nivyo kwanka oya nivyo kwanga kandi bamakora kora none nzi ngo hakora abahungu gusa nabakobwa bateye imbere gusumvya abahungu bahari barahari neza kwera umuhungu na mukobwa na muhungu wa 25 ubunyi akenye mukobwa wa 25 afise amafaranga yego ariko navuze igitigiri nyamwinshi nyene ufatiye mu bwishi ni kwisikozi nta nsiguro ndende visi cyane ko bari kumwe usanga abakobwa batijukira gukora ugasanga bazeyinze nko gusaba amahera abahungu shahari kera kweri canke ngo n'abagore uzurabe n'abagore bakubu baba bashaka guma basaba ikintu cyose umugabo abashaka yihe nawe yumve ko akora ngo n'abagore barakora benshi ntihakora kesho usanga umugabo rero akora mu rugo umugore ari kurera abana akora abana ariko bose barakora benshi abo bikundiye barakora bagahuriza hagati kubeki hari ubuzi babigoye ko tubonamwe abakobwa ndavuga tukabona nk'umukobwa akora umukokayi umukobwa akora kuri bisi ariko akabwira abakiriya twagiye muri ville nta nosiatire ville ni kwa kundi abantu babishizemo kumengana akazi k'abahungu bwara abakobwa babikora na abakobwa ba taxmen na bamama ba taxmen urabona yamaze kumona je navuze umukonvoyeur nyene akora nko kuri bisi w'umukobwa gusa hari urabona bajyanye ngamakamyo barahari bajya bama taxi nawe ndabona ni kwa kundi umuntu aba yishizemo yuko akazi k'abahungu mukabona yacu uza kumona gakora bisanzwe harakazi wewe umva utokora uvuga ati naka umugabo kama amafaranga nogakora none cambaho gute ko no camfanya yawe nuko usanzwe ugafise ko kudandaza ibirato no basi kabaye kadahari nimva ko aho kandi kariko kose nogakora okay hama ndakoze nyine kandi kantu gasanzwe nyene tubanze refreshing ubwenge nk'ubu ugiye mu ijuru ugasanga ibyaha byose twari tuvyemerewe nta cana kimwe cyari kwisi nikiye kintu wokwicuza uvuga ati iki kintu kweri ndahombye kuba ntagikoze ntinyaka ari icaha nakina kimwe no kwicuza ngo sinakoze kubera sinoma naragikoze ko bisigwa ko atacu nari narashatse gukora kenshi icaha naho ukigwanya mana kenshi agiye gucisanga kandi wagerageje kugwanya icana gikore rero sinokwicuza kigero byashitse ukagwanya nyene bigakunda kugwanya ariko mu nyuma ugasanga kumbe cyari ikintu gisanzwe cemewe ariko avuga ko ingero y'icari urupfu baje barihenze bavuze ingero y'icari urupfu naco no bamombye ko aje gena naravyikingiye kuko nari nzi uko icaha ari kibi kandi ingero y'icari kibi nimba shitse miriro ngasanga sinicari ko nkarishikamwe tayari ngwese nk'ubu ngushitse miriro kasanga bijya byose biti vyaha nivyari ivyaha ko no kwifata cashaka ko abantu bikoreye amaboko ndi bakora dando babaye je nimba barakubera iki nagize imana ngarishikamwo niryo nifuza iyo herezo giza hama mbabazwe niki niba atari icana mwijoro bizaba biriyo shara bikorera reka mijira za rubundi buzima azarundi buzima sawa nzoryoherwa n'ubwo bundi buzima shitsemo nesivyo gusa nuko ushaka kutazoburi wahunera nyene afise mind y'uyu munsi naco nzovuza ingoma mwijoro canke nkubita igisirimu sinzoburisha nkora mwijoro naho wongira umusiti ariko nkarijamo okay Ornella turangiza nashaka ugira akajambo ubwiye abakunzi banyasanzwe babarorera ngaho kuma barora y'amafilme yanyu n'ibiki n'ibikorwa byanyu byose hama nakandi kajambo ubwira abasineaste bagenzi bawe nakajambo ubwira abajournaliste twebwe nakajambo vuga ku kuma company kanaka shanko kubaha akazi cyangwa ko ayo turahonera kamukubita kuri pakari turana kari Murundi kazi mwiza bereye kuraba vreme yo pakati nta muntu ugenda atayiravye navyumva nivyo kuravuga vreme
baravyumva kandi barumva ko ari sawa baduha akazi dukore batumanyikira ibisanzwe ku vyapa kuko no kuri filime twirirwako ni ibisanzwe hama ico nobwira abakunzi ba BUJA Today canke bakurikirana filime ukina zose iyo ziva zikagera abakunzi ba BUJA Today TV ndabashimiye cyane kubona mwakurikiranye kino kiganiro ndashimiye abafana ndashimiye abankunda ndashimiye n'abanyanka mwese muri mu murimo w'Imana ndashimiye namba ko nkabe mu murimo w'Imana n'umurimo w'Imana ndashimiye bon aho dukinana ndabwiye ko ndabakunda cyane abakinyi b'amafilme nabo dukora akazi kamwe urumva neza kubakunda ni itegeko akantu ubabwira sishaka kubashimira gusa nakandi kantu wogenda ubabwira arako gukosora arako kugira ibintu bigende neza arako kugira iterambere rishoboke nashofise cyo kubabwira abakosore nta mwana rimwe bagiye nsompa muhanga nta mwana rimwe bose barakuze kandi nta numwe akora ikintu atakizi kandi benshi barimwo benshi dukinana barananguriye urumva bwo niwe wamfata mu mugongo ku manuro nyinshi ushaka wenda bahanura icyo ushaka kuneranya n'abantu gitumbwe kiraca kuri hiye nunkoroke nasigura gitumbwe kiraca kuri hiye ariko nabo waciye ko naho nase kubavuga inshallah rero ndabashimiye ndabakunda cyane aba journaliste namwe turabashimira ko namwe muratuma tumenyekana mu ibiganiro muratuma ivyumviro byacu bija ku mugaragaro muratuma basi abantu bamenya bo turibo bivanye kuko muri filme batubona mu izindi shusho twiyambitse gusumvya muzatubonamo mu biganiro bon ndabashimira cyane ntacyo negura kuri bo aba journaliste nawe turabipfa ariko uzobifa ndomfaka nibiye bibaza ko mwozohava mupfa sinzohava ndabikora navyo ndamenye niyo mpamvu bitaraba umwaka nimbukwira bitaraba nabihari muwoza akakuvumbura muhira wibereye mu vyi wawe nimwobifa bamujemba muhira gake oya umwanya wose wobu habaye nakamvumbura gute kuvumbura nyene utabizi agasanga ndi mu biki yo buri byose naho buri mu cumba akamvumbura mu cumba namwe murakavye rero nk'umuco usanga nambaye ukamvumbura mu cumba nce ndagukubita ndagushoboye umara ndaguhoye ubusa wewe ba mu cumba uri gusa gute none mu cumba nyene mu cumba ni mu cumba haba hugaye bari ku murango pana mwijoro none ku murango ho sishaka kwamba bisanzwe sha birashoboka nabyo cyangwa kasanga no mitware birashoboka none wumva dushwana no bandi mukuru umvumbura kweri kuzonsaba iganiro z'imivumburo yanyu nkiharaje ibyo byihorera areka usanga ugasanga aba journaliste nk'ubumenyi inkuru ya Ornella nkamenye inkuru ya Ornella yo muri kahise mwanga ngende ko inkuru ya Ornella ubuzima bw'ibintu cya ibintu yakoze bitari byiza birakeneye ko no bivuga ivyo nshye no bihora kugira nibihave abafana bavyakira nabi canke bagutahura ukundi kuntu ndakumva nenda kubaza ubumenyi inkuru nta muntu adafise inkuru si Ornella wenyene mu bastari si n'uwundi wari wowe wese sinzi ndavuga ngo nakana si nawe wewe gusa nawe urafise inkuru abafana batazi kandi bakuzi sivyo none inkuru zose rero tuze gushinga inahe reka dukore ikiganiro nicare dushinga inahe mvuga uko navuze nuko nabayeho byose nibyo mushaka dushinga inahe abajournaliste nabo muri ukavya n'ivyaba ngombwa n'ubashaka gushinga inahe nzo guhamagara ati ingo uzane kamera je shaka gushinga inahe canke ngira nipfire shaka gusezera isi ntumbaza navyonzi ariko mu mwoyo mwayivuga ngo wavumbure ivyo buvumbuye byose izo nkuru zose zibariza nk'ubu ugasanga ni nk'umuhungu mwigeze kakundana kera ati je Ornella yandiye nka Emilio byagenze kunuruki kandi ugasanga nivyo nyene vyarabaye no bivuga canke no hora kugira ukashumbaza ngo iki oya je nkabivuga nkakorana nk'ikiganiro n'uwo muntu nobana nariye ngo y'amafaranga tugikundana akaza kubwira ngo nera yandiye amahera nawe uhari nkuba bayahari ndabikoze hari kibazo koko ko bari ukuri ndabikoze hari kibazo hari kosa no bankoze shani bazo ko ari ariko kosa rinini cyane none mbeho byarabaye ivyo bari ibintu byabaye reka aho muje kurondana naho navukiye mu bazo ko navutse ko navutse ndumuhungazi nkaba ngeze mu mukobwa ivyo bintu byanyu ibyo nacho ndabizi ko vraiment nasigoro ndende gusa sinzi ko no bibabwira aba journaliste namwe murakavye
akumva bari inkuru y'ukuri nta bibeshi baburimo akora bango yandi na namwivyo na musofte ivyo zagenze gute ko biba byaragenze kose ariko byiba byarabaye kandi je nk'ubu numvise views bizozana views sinoreka kubikora uko biri kose aho ngeze uko ngana sinamu exembut sivyo none gashahu noja ngavuga ngo sifise ngo no mama we none no bana yariye bigenze gute wayamaye gute karorero tu none urinzu yama urabizi ko ikidutunda n'amafaranga tuja kurondera amafaranga duhangayika ko amafaranga wewe unyumviye impuhwe tihetora genda uraruriye cyangwa unyumviye impuhwe titora genda utuvuta none jewe ndi ndokwanga imana imeze ngiye ivyo bintu rero jewe kuko uravuga yo sinavyumva ndi ndo kuvyanga okay wavuze ku bakinyi bagenzi bawe baturorera kandi rero akantu abantu baturorera baze bareka gukompara ubuzima mukinamwe n'ubuzima mubayemo bwo muhira uraje muri KUKI BIBA haba hahiye Ornella n'umwicanyi Ornella n'ugesera ko ngiriza hari wayisha umuntu akafonda ibintu biki yobasha ni filme twambara ishusho ijya twatwo turakinamwo kugira dushobora gutanga message nziza niyo mpamvu muba mubona na KUKI BIBA ishobora kujya ko uba umuntu aba yemeye kambara ijya shusho makabikinamwo ndabesha nuko rero nimetse Ornella ndagushimire cyane gusa kamo ku ma company kanaka mwakumvise mbari company yifuza ko Ornella yo yamamariza urabishoboye Ornella ntivyo kunani makazi cubirabira kuri tele binaniye nsubiza amafaranga makazi ya mafaranga wari ndesubiza none wewe kuko urambaza gurabishoboye waza kugira makenga here ntazogere ushidikanya ahubwo baduha akazi dukora namwe pankarte ubona ruri ko mu Burundi kazi nk'uyu ke ntamwe n'ukuri na muntu agenda ataruravye imagine vraiment none muri he ko mudakakazi Ornella ndagushimire cyane ari kibazo nari kukubaza nta kubajije ukivuga nzokimbaza hanyuma kiganisha abakirekire abafana borambiko Ornella ndagushimire cyane byimva mutima nizere ko n'undi munsi tuzogukanira tuganire twizere kuzoduha kanya tuganire ku bikorwa byawe tuganire kuri Ornella n'ibindi biri imbere canke bizaba biriko biraba muri ako kanya yego ndabashimiye cyane n'undi munsi nimwanyi yumvira ko nzobanguka ndagushimire cyane byimva mutima thank you very much